haronka utwo ndamugaburira bakamfasha no kumuvuza kuko narabuze amafaranga kumuvuza hiyepfo ku mutwenzi byose bakabimfashamwo nkagoruza nkaraba yuko basi nizo siyo yoguma barakubwiye yuko bashobora kumugorora izosi rikaguma akashobora kugira n'amaboko ameze neza akagira ubuzima. Yego je bari babimbariye ncambura uburyo bw'amahera ntabona izosi ntiraguma ntiyicara umva isaba ngene ko keshi nza ndabuba hafi ngo nzi ndamutegura ndamutabaza twongera tumugaburira. Yamuzigamira kamara imyaka 8 hari Imana yodufasha nyene abagira neza bakaza baradufasha umwana si umwe ni w'igihugu. Reka tubaramutse tuvuga ati bwake cyangwa mwiriwe bivanye naho muherereye cyangwa n'amasaha muri ko mukurikiranira ko ino monesha kure tujuru ni KP1 urukundo mu bantu imbuto itewe niyo imera. Aha no mvuga neza turi muri province Gitega commune ni Gitega agatumba ni Rutegama aho twari ko turagenda dukora ibiganiro nko tusanze tubikora hama baturangira umumama afise umwana kumbure afise akabazo yavukanya akabazo niwe turi kumenga reka tumuramutse abidondore hanyuma tuje kwidonido yacu ikiganiro. Turabaramukije. Yego n'amahoro ndabaramukije. Haba nitwasaba Imana Josene nkamba ku mutumba wa Rutegama. Turabona ufise uno mwana mbega uno mwana afise imyaka ingahe? Imyaka 8. Uyu mwana wa mwisende. Igira neza Gibeni. Mbega uwo mwana akivuka yavukanye ino ngorane canke yagiye kuza amaze gukura? Yagiye kuza amaze gukora amezi 3 none atanguye kubibona ando nkimuvyara ari umwana mwiza nyene ameze neza atanguye kuvyimba umutwe amaze amezi 3. Mbega mwayo mezi 3 amaze gutangura kuvyimba uwo mutwe warihuse kumutwara kwa muganga canke haraciye igihe utaramutwara kwa muganga? Je narihuse kumujana kwa muganga nkenja ku hospital maze kubibona nacenja ku hospital ngiye ku hospital abantu bikibujumbura ndamanukayo hajya ku hospital militeri basa amafaranga menshi gose miliyoni 4 nsansura ndaduga incangenda ikibuye yaciye avurirwa ikibuye. Bamaze kugusaba izo miliyoni 4 barakubwira yuko umwana ashobora gukira? Oya ntavyo bashoboye kumbarira. Mugabo bakubwiye ati dushaka imiliyoni 4 bisigura yuko iyo zironka umwana yari gukira. Yego yari gukira. Mbega kuva haciye iyo myaka 8 umutwara kwa muganga incuro zingahe mu kwezi? Rimwe mu kwezi. Mwijoro nta kibazo ashobora kugutera ugasanga uraye udasinziriye? Oya hana kimwe ari iryamira nyene agasinzira yarose twarya ari uko nyene yabuze ivyarya yabirose hari iryamira. We ntashobora kukubuza kurangura ibikorwa bya minsi yose kwero kenshi ukunda gusanga umwama hampande umufata neza kugira ngo ntahavagira ikibazo? Nko kumutaga birakunda kungora kubera ntabona idosi ntiriraguma ntiyicara umva isaba ngene ko keshi nza ndabuba hafi ngo nzi ndamutegura ndamutabaza. Twongera tumugaburira. Ufise abana bangahe? 6. Usanzwe ufise umushinga ntahe? Yego. Akazi musanzwe mukora urabona biborohereza neza yuko mushobora gutunga abo bana 6 n'uyu mwana mukamufasha mu by'abakeneye? Emwe biragoye n'ingorane kubera uyu mwana urumva nticoroshe. Uyu mwana none afungura ibifungurwa ivyari byo byose cyangwa afise ibifungurwa adafungura n'ibindi afungura? Afungura ifungurwa zoroshe ibifungurwa imeze nk'ibigumye ntavyo afungura. Nk'ibifungurwa adafungura byo bari ibi nk'ibyo bijumbu amateke iyo myumbati ibyo ntashoboye kuyifungura n'ubugari bwa bigori kubera babigumye ko urumva ntahe Kenya. Ibyo mushobora kumufungurira nibi nk'igitoki ibiraya nk'umucenye gashiramo agasosi n'ubuyi. Nukuvuga mu mutekera indya ukwiwe iminsi yose murafise indya mwe muriye nawe muca mutekera utwiwe? Yego. Ubona biborohera by'ukuri kwama muronka ibyo fungurwa mwama mumuha yamafungura ukwiwiwe? Urumva nyene biragoye hari igihe turonka hari igihe tubura urumva n'ingorane kubera abizimvye. Kwa muganga umaze kumushikanayo nta fungurwa bakubwiye woshobora kuzura mufungurira kugira ngo zishobore kumufasha agira ubuzima ashobore kumera neza? Oya ntavyo bambariye. Nibaze akantu wosaba bagira neza hariya mbe urizeye yuko uno mwana wawe azokira? Azokira ndavyizeye. Akantu wosaba bagira neza hariya akubguye umwana wawe? Ico nosaba yuko bomfasha haronka utwo ndamugaburira
bakamfasha no kumuvuza kuko narabuze amafaranga kumuvuza hiyepfo ku mutwenzi byose bakabimfashamwo nkagoroza nkaraba yuko basi nizo siyo yoguma barakubwiye yuko bashobora kumugorora izosi rikaguma akashobora kugira n'amaboko ameze neza akagira ubuzima. Yego je bari babimbariye ncambura uburyo bw'amahera. Bakubwiye nk'amafaranga byoshobora gutwara ko byoshobora gutwara amafaranga na gute? Ubwa mbere ico gihe nagenda nuko hari kera yaragifise imyaka 2 bari bambwiye abayo ngo 80 ku kwezi. Ncambona sino yaronka nca ndaheba. Ubu kwa kwije imyaka 8 byo babigikunda by'ukuri yuko bashobora kumufata neza bakamugorora bakamugirira neza akashobora kuronka ubuzima. Yego byokunda. Aravuga mbega? Oya ntavuga no kubona ntabona. Bakubwiye ngo impamvu atabona ni kubera iki? Igituma atabona bampaye rendezvous yo kuza kumukora amaso ngo abone. Naramujanye kuyo rendezvous baca basanga imitsi ituma umuntu abona yaramaze gupondekara kubera amazi ari meshi mu mutwe. Baca bavuga ati naho akajisho mujisho naho bo mukora umva nivyo kunda kubera iyo mitsi. Baca bavuga bati nivyo kunda ninda mutahane. None ayo mazi yo mu mutwe abaganga bavuze yuko yo bategwa n'ingwara nyabaki. Byo babivyavuye kuki? Waje ngora ntayo bambariye kwe. Barakubwiye yuko umuntu ashobora kumuvoma ayo mazi yo mu mutwe agahera. Oya ntavyo bambariye. Ntashobora kuvayo. Aravayo aca mu gatiye bamushizemo ngaka agacaza araca mu gapipi. Mbega asanzwe umwana n'umuhungu cyangwa n'umukobwa? N'umuhungu. Ego jewe ibyo nkeneye ico nasaba yuko bomfasha umwana wanje akavugwa hatwara ko yokira nyine akaba muzima. Yego kongera nkasaba yuko bonamfasha ibyo nza ndamugaburira. Yego murakoze cyane nibaza turangiza kino kiganiro cacu murabona umwana ukungena ameze nibaza yuko wewe hiyo umerewe neza urafise abana bameze neza wewe umeze neza nta bumugufise nta kibazo na kimwe urarya ukaryama n'ubuntu wagiriwe n'Imana. Nagomba nkubwire by'ukuri yuko atakintu na kimwe wewe uri utagizwe n'Imana. Ikindi naco ntaco wewe wahawe na kimwe utahawe n'Imana. Uyu mwana umufashe ico ufise woshobora kugikora hanyuma kumbure ugikoze twe tuzohashika ngaha kumuraba uno mama hanyuma tugira ico dukoze. Nyamba woronka amafaranga 1000 nyamba woronka 2 nyamba woronka 3 canke kilo c'umuceri canke kilo c'ubufu wumvise iby'umwana kenera tuzohashika tugira ico dukoze. Ntimwirengagize kugira partage kugira subscribe kugira bino bintu bibona abantu benshi bashoboka hama bashobore gufasha. Wewe waruzi yuko afise umwana nk'uyu? Oya nubwo bwa mbere ubibonye? Nubwo bwa mbere ndamubona kuko nampamagawe n'umutama. Waruzi? Navyo narinzi. Nundi amubonye kubera umutama yarampamagaye. Hanyuma rero ncambona uyu mwana nyene mu minwe. Kandi ncambona yuko iza ari ingorane. Yego. Urabona yuko namwebwe nk'ababanyi mukwiye kuraba ico muza murafasha? Byo bishoboka. Bikunda umuntu aronse ikintu yofasha kweri. Wumvise ko umwana bamutonyerera udutoki, uturaya, utuntu nyene tworoshe kugira ashobore kuba. Base umuntu aronse ikintu nyene yoterera. Mugabo urumva yuko ko by'ukuri birakenewe yuko nk'ababanyi mwoterereza mukamufasha kandi Imana nta numwe itakiza. Imana irashobora kumukiza hakavamo igitangaza abantu bose bagatangara. Yego. Ibyo urabyizeye ko Imana ishobora kubikora? Yego irashoboye kubikora. Yego. Umuntu worazi Imana iravuga muri Bibiliya umuntu Imana yazuye wowe umuzi? Lazaro. Imana yazuye umuntu yapfuye yoreka gukiza umuntu ari muzima. Umva uvyukuri Imana imugezeze ngaha nimubona yamuzigamira kamara iyo myaka 8 hari Imana yodufasha nyene abagira neza bakaza baradufasha umwana si umwe ni w'igihugu. Urose 2 3 5 urabona hari ubukene nawe wonka n'igihumbi cyane wonka n'amajatanu yogura umwaka umufyonyorera mugabo kikaba kirizinga kunduze kurura. Yego Imana imugirire neza Imana imufashe Imana ibatabare. Nasaba bamusabire amasengesho yo babanza musabire hama nkongera nkasaba bamumfashirize kumumvuriza bamumfashirize no kumpa nyene ivyo naza ndamugabura bamfasha. Yego reka dushimire mwe mwadukurikiranye ariko ndabibutsa yuko
mukore mugire ico mukoze. Wewe uravye kino kiganiro ukaba ufise akantu ntiwirengagize. Mwakoze rero mwe mwadukurikiranye, nibaza yuko ari aho ubutaha tuzoba dusubira ninagaruka ngaha, we bizokubera umunezero n'uyu bizomubera umunezero, twese bizotubera umunezero tubicirwa ku bandi. Mwarahezagiwe. Merci beaucoup.